bamaze iminsi bafasha n'ibintu byerekeye communication bagiye kandi kuba iyindi ayandi masezerano y'ibyo bagiye gukorana n'indi leta rero baza kwizirondeka kugira ngo ananova ashobore kubabwira byose muri meshi. Merci. Tumuha amashyi. Okay, murakoze cyane. Mwasabye ko tuvuga rwose ngira ngo turumvikana ni kuri World Beach, ni ku muyaga, murabibona turi mu kibanza gishasha nkuko utanguye yarabivuze. Ni igezo rya 2029 za kuno kwezi kwa Nyakanga 2021 aho turamutse tugendera twashikise muri kino kigo etablissement ya World Beach, aho hari byinshi byamaho, hari amasezerano bagirira aba consommateur cyangwa aba consommatrice, aba client bakino kibanza. Gutyo rero nkuko byamaze kumenyeshwa mu kanya gaheze, nico gikorwa nyamukuru kugira ngo imvugo yamijana n'ingiro. Inyuma y'ibyo rero turaca duca no gikorwa cyo gusezerana kandi usoma amasezerano yandi mashasi yo gukorana hagati ya agence de communication case de production hamwe na World Beach. Rero babitekanye reka duhere kucoroshe hama duce duhereza neza rero kubyerekeye ibikorwa nyazina bya World Beach. Mu kurindira ntangure ngire ko twidondora kumbure. Jewe nitwa Alain Nova Irambona, ndi hano muri World Beach hujejwe ibintu bya marketing communication y'ibikorwa na les relations publiques. Mugabo hambavu y'ibyo ndi kumwe na representant legal wa World Beach. Sinzi ko no mwivuga mugabo no muvugira mugabo n'umugabo atari songo n'umuvuga mu izina. Ndamuzi mugabo sino muvuga sibyo gantuze akazina hanyuma tudushishikara. Murakoze cyane. Je nitwa Maisha Kedmo, aba ndomu barongo ya World Beach. Voilà, Maisha Kedmo ni representant legal wa World Beach. No kuvuga ko bya World Beach niwe wibazwa imbere n'inyuma, kuko murabizi neza ko CEO wa World Beach atari hano mu gihugu, asanzwe bariya muri Canada, ni Desire Manirambona, tuvuze tu salute. Ubundi hariho narina ni assistant gérant wa World Beach. Voilà, ni Magaritse Beni Steve ni assistant gérant wa World Beach. Nako rero tudatevye reka duhere kuri kinyamukuru cyo ko uno representant legal wa World Beach agira cyashikirije gishasha canke bishasha bi usho gusanga kuri World Beach kaja muri dagwa kawe chef. Murakoze cyane. Bambe na mbere mbanje kubakeza kuno mwatwitavye ukamo twabateye karatsinda imisi yose yo tubahamagaye, muratwitaho mukatwitaba iyo tubakeneye. Rero ndabashimiye cyane ko mwitavye akamo. Uyu munsi uri hejuru nari nafashe umwanya wo kuvugana nabo dusanzwe dukorana kugira ngo tubahamagare tubereke ibikorwa dushobora kuba tugeze ko uyu munsi. Hari ibyo twabasezeraniye ubushitse murabyibuka, ibyo twashaka kugira ngo tubereke aho tugeze. Turafata n'umwanya kugira ngo tubereke ibyo twagiye turakora, ibyo mwasize bitarakorwa n'uyu munsi ibyo tuba tugezeko. Murabona n'ahantu twicaye ubuheruka ni mwari muhazi, ariko mwasanze twicaye baba turi hejuru. Hariho n'ibindi bikorwa biri hariya hirya tuza kubereka mu wundi mwanya, tuza kubereka nukuvuga aho tugeze kuri umunota, tuza kubereka byose. Hama ntatevye gatoyi nobana ya Nova arazi abandanya, hariho n'amasezerano uzagirana hagati ya tuze kugira ngo dukorane ibikorwa bigende neza kugira ngo banda dutera imbere. Reka namusubize Nova abandanye kujyana. Murakoze. Nuko ni ibikorwa mu kanya twerekana rero, na cyane cyane nk'iki kibanza hatwicaye ni hashasha, ni bari baravuze bati bazokubaka ku mazi, ngira ngo uwo vuga ko ari inyubako yo ku mazi niyoba ahuvye evenement yagasaba abantu benshi nk'amaniversaire n'ayandi ma evenement nyene y'abantu bari intime, ashobora kubera ngaho urabona ko ashobora kwakira abantu batari munsi ya 40. Hasi hari ibindi bibanza biriho
hari imbere n'ahantu abantu bashobora kwicara ari babiri canke babiri kuri babiri ugasanga ibintu biraryoshe na cyane cyane iyo bagomba kuganira dans l'intimité. Amavubi y'ivyo hano ikibanza kiri hariya naco nyene twaheruka ngaha nticariho, hariho ubwato bwoga mu kiyaga cashavuye giteye urugwi abantu bafise twateguye ko haba urugendo ruva ngaha gushika kuri hariya werekeza hafi ya Tempête. Mugabo rero abahinga bo mu mazi batubwiye yuko uyu muyaga atawuturukira hano bariko barafata urugendo bagomba kuja mu Rumonge babihevye kuno munsi Tanganyika yahinduye ibintu. Kubw'ivyo rero imbere yuko kumbure tuza kubandanya kwishura n'ibibazo ibi n'ibindi, twagomba dutangure duteko shimbize tuje mu gihugu gira kabiri aho duca gusinya n'amasezerano, hanyuma duce tubandanya kwishura ibibazo tunabandanyirizaho mbere abakeneye kumagwa amakenga tubereka bino bibanza rero bishasha kugira ngo abantu basanzwe ari abakiriya n'abazoba abakiriya ba World Beach abari mu Burundi n'abari mu makungu bumve ko World Beach ari sumba zose. Murakoze. Reka rero hariya adufashe atuzane ano masezerano hanyuma tuyakubite ku mukono hanyuma ibintu bitora inzira. Aya masezerano rero ndagiye ko ndayasigura, n'amasezerano yo gukorana hagati ya agence KZ Production canke KZ Production, nsanzwe mbere directeur gérant mbere n'abagenzi banje hariya dusanzwe dukorana, hariho bari iriya team ubona hariya, hari no ntabona yose ndaho yicaye, hano abandi batashoboye gushika, turi abantu basika 11 muri agence KZ Production. Hanyuma dusanzwe dufasha na cyane cyane abagwizatunga kuko twe tuvuga tuti accompagner l'entrepreneur ou l'entreprise, ni ukuvuga turaherekeza abantu bose ari ishyirahamwe canke ihinguriro, kirundi ciwacu ishyirahamwe societe ihinguriro byose tuva ngo ni ishyirahamwe canke umuntu bwiwe asanzwe akora ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu kuko yari shikoli aba ariko arateza imbere.
bijanye n'ibibanza twaberetse ibibanza bishika kuri bingahe bibiri twakoze twarageze ibisanzwe atamara tuzokongerako ariko hari n'ibindi byiza kuruta tuzokongerako amahera makeyi kugira ngo turabe ukungene tworushiriza gukora neza. Murakoze. Hama kubijanye n'ikibazo cyuko hasho kuza umuririmbyi ariwe gagnant canke gagnante wa top 5 of the week, mugabo gacusanga kumbura umuririmbyi arafise cyo bita ngo team ntago tuyemera, mugabo ari umuririmbyi akaba ubwiwe canke umugwi w'abaririmbyi naho yo bari chorale yaba hiyambere, ibyo biri mu masezerano, mugabo cyo bita team sasa exclusive ntago twavyiyumviriye ko kujya vuga ngo arafise manager, arafise abadanseur, arafise abaki, ntago staff, ntago twavyiyumviriye ko twavuze l'artiste en soi, umuririmbyi ubwiwe kumbure ko yoba yozaherekejwe kumva z'umutekano, nibaza ko hana umutekano kwiye, nta nuwo mwiyuga kumugira nabi, n'umutekano kwiye mu Burundi bwose kumbure, kandi umutekano bakumuntu nukuri ibya team ntago twabishitse ko, mugabo kumbura appréciation cyo kuba nukuraba niba uwo muririmbyi niba ari manager wiwe mu by'ukuri two turazinanye ibujumba turayizi maze imyaka irenga 14 ni muri entertainment y'umuziki, abenshi turamenyera, abenshi turazanye n'abandi tuzomenyana, bisigura ko uwo muririmbyi umwe nuwo manager wiwe dusanzwe tuzi mwese muzi, kumbure kumva izi nizi twashobora kuba appréciation kuko ambavu yibyo ni mbere yuko aza hano azobanza kuja en contact na KZ Production kugira nayivugane nabo kuri World Beach, nabo bamenye mbega bakira abantu bangahe, bakabakira ku rugero uruhe nuko bimeze. Hanyuma ku kibazo cha Diddyman promoter yavuze ati mbega arakandi karusho ko bakirenze kuri ibyo bironka umuririmbyi KZ Production tuzoronka. Muri KZ Production nta mafaranga yandi yo ku ruhande, muko twabonye ko ibyo byonyine bikwiye, kandi mboneraho no kwibutsa kumenyesha neza yuko World Beach ifise n'iyindi migambi, ndabivuze iyindi migambi ku baririmbyi, ku bantu mu gisata c'imico n'akaranga, s'abaririmbyi gusa, abaririmbyi ba comedian, abakina ama théâtre n'abaki barafise imigambi kumbure bidatebaganye dushoko kuzobahamagara kandi tubabwira mbegi umugambi nuhe ni kuri bandi ego nta yindi re nyungu zirenze kwiyo sponsorship yo kuha gufata en charge abo baganya ba top 5 of the week ibizorenga ko ku nyungu zibe inyungu ya KZ Production akoze ego